Chuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Induni TV ndabarangije nongera kandi abana mwiwe bivanye naho muhere bitandukanye nkuko mubizi rero Induni TV idasiba kubazanya ama update atandukanye y'imino murazi neza ku munsi wa gatandatu iyo haza kuba urukino rukomeye cyane rwa nyuma rwa finale ruzohuza umugwi wa finale y'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi uzohuza umugwi wa Musongati hamwe n'umugwi wa Rukinzo Football Club. Urukino rero ruzoba rukomeye kuko Rukinzo Football Club izoba ikeneye gutwara ikindi gikombe cya kabiri cy'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ngire nayo nyene ishoye kandi guserukira Burundi mu mahigana ya CAF Confederation Cup mu gihe umugwi wa Musongati burakora n'igikombe na kimwe yaba cha Primus League canke gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uno munsi rero tukaba turi kumwe na president w'umugwi wa Musongati ona basi wundi ni Honorable Denis Karera. Honorable Denis Karera ndakurabukije. Amahoro cyane. Nimore turakomeye tumeze neza dushima Imana. Ku batazi kahise ka Honorable Denis Karera. Honorable Denis Karera ni nde? Honorable Denis Karera ni umunyagihugu nk'abandi banyagihugu bose avuka mu ntara ya Gitega mu bijanye n'umupira w'amaguru. Jewe natanga umupira w'amaguru nkiri umwana muto muri bijya bita kade. Twatangiye dukina kwibarabara ndohaje Gitega twakinira kwibarabara rya kabiri mu Magarama hama turisuganya. Ndibuka ko jewe nigeze kugira gufonda canke gushiraho aka equipe k'abana b'abakade kitwa Maika n'ubu karacariho hama turabandanya turakinira ishure rikuru bita Lycée Gitega yo NG ya kera. Turababa star mu nkino za football hama turatera imbere turashobora gushika ndetse turizegwa no gukinira umugwi wa Musongati. Ndahakinira umwanya muto bivanye n'imvo z'amashure zace zimpamagara kuja kuri kaminuza ni Bujumbura sinasubiye kubandanya. Hama chamba nyene umukozi w'umupira w'amaguru bisanzwe mugabo mpurikiye mu mugwi wanje novuga w'amavuko wa Musongati muri rusangi muri football ni novuga ko amateka novuga ni nkayo kiretse ko navuye nza mu ishyirahamwe rikuru ry'umupira w'amaguru aho nsanzwe njeje ibijanye n'ivy'ubutunzi. Nkaba kandi by'ukuri jewe nibaza ko mu bintu bike binyohera urukino rw'umupira w'amaguru canke sport muri rusangi rubirimo. Kuba tazi Honorable Denis Karera urumva yuko warakinye kuvukira umwana. Honorable Denis Karera akina ku numero zinga? Jewe by'ukuri ahantu nakuze nkina cyane gose hari ku numero 9 canke 10 muri make nari umataka kandi ndetse meze nk'usubira inyuma. Nibagiye kubabwira yuko nsanzwe nkinira umugwi w'umupira w'amaguru w'abashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse narabaye kizigenza uwo mugwi imyaka itari mike. Twari tugize iminsi duserukira igihugu cy'u Burundi kandi twahagarara neza. Saho gusa ubu rero ndakina no muri umupira bawigeze ari wo Gigi Sport Football Club dukinira ngaho muri campus Kamenge. Isanzwe rero nkina ku nimero ubuye nkina ku nimero ndwi cyane mugabo nyiritera nkarisama nakina ku nimero 9 canke 10. Murakoze. Honorable rero Denis Karera watanguye kuba umurongozi canke watangiye kuba president w'umugwi wa Musongati ryari? Ku vy'ukuri jewe natanguye kuba umurongozi wa Musongati mu bihumbi 2010 ntihenze ni na gatatu. Ico gihe twari muri deuxième division hama niho twaca tuduga muri première division. Kuva ico gihe rero n'ubu turi ngaho nk'abarongozi b'uwo mugwi ariko vy'ukuri uburongozi bukuru bw'umugwi wa Musongati
n'abakunzi bawo. Ubundi bwo jewe ndi ngaho kugira ngo mfate direction ntumbereze iyo bambwira njana, kandi ndagerageza gukora uko nshoboye kugira ngo amburukire abo bantu bifuza ko umugwi uja iyo bifuza. Honorable Denis Karera, wadugije umugwi wa Musongati mu cicaro ca mbere, uno musi ushikanye umugwi wa Musongati mu rukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nirihe banga wakoresheje? Jewe ubwanje novuga nti nta banga nakoresheje, ariko ndi kumwe n'abandi dusangiye uburongozi n'abakunzi b'umugwi, hari banga novuga twakoresheje. Iryo banga ubwa mbere na mbere hoho ni urunani by'ukuri muri Musongati rurahari. No kuvuga twaragerageje kwitaho cyane gose ugushira inguvu hamwe kugira ngo ikitugoye twicare tugitorera inyishu turi hamwe, ikitworoheye twicara hamwe turushirizeho gushiramo inguvu kugira ngo kibandanye kije imbere turi hamwe. Ivyo rero byaratumye bidufasha mu mugwi wa Musongati kuguma kumbure mu kibanza ciza dutera tunaje imbere, kuko ivyo bica bituma umwe wese aremuruka, umuzigo cyangwa umutwaro w'umwe uragabanuka kubera usangiwe. Burya umugwi wo mu cicaro ca mbere usaba ibintu byinshi cyane, ku buryo ubwiye ngo wovyikorera wenyene nukuri pe ntavyo woshobora. Ariko iyo udandaza ibiharage mu isoko afashe ikiro akajana hariya mu bakinyi, udandaza inyama agafata ikiro akajana mu bakinyi, ubundi yahezagiye umushoferi agafata ikarato y'amazi akabashira, ubundi yahezagiye agahitana akabido k'amavuta akabashira, ubundi yahezagiye agafata akazana ibihumbi ijana ibindi gutyo na gutyo, uco usanga twarose ivyo bafungura, uco usanga twarose imishahara yabo. Ngira ngo muragenda mubabaze, sinibaza ko ari umukinyi wa Musongati vy'ukuri yidoga wafungura nabi canke ngo araheraniwe. Ivyo rero burya navyo birafasha cyane kugira ngo umukinyi aguma ashiramwo inguvu mu kwitanga, kuko umukinyi atamerewe neza biragoye kugira ngo umusaruro wiwe ushobore kugaragara. Ivyo rero nkavuga nti biri muri ya mabanga novuga turanga bigatuma tuba aho turi uno munsi. Honorable, twama tubona biravugwa yuko igituma umugwi wa Musongati iyo ukinye stade ihakwa kuzura, bikavugwa kandi yuko ufise abayoboke benshi niyo baba batuma stade igomba kuzura nabo nyene bakunda umugwi wa Musongati. Byo bari basha nimaza yuko ivyo ataragaseseshwa rumuri, jewe mbere sindabitahura, kuko hageze ahantu n'umwana w'imyaka 3 uzawumva ngo ni Musongati. Jewe ngaha afise narigeze kugira ikiganiro kuri radio Star FM, hama birashika ndatanga inimero yiwanje kugira ngo ushaka zarambaza ibazi biki. Ubu rero mfise ingorane, nza numva abana bo muri Zabukeye, Imwaro ngo dushaka gukina muri Musongati. Urumva umwana w'imyaka 16 w'Imwaro nawe nyene yifuza kuza muri Musongati, mugabo uca usanga hariho ibikenerwa vyinshi, kuko urumva birasaba yuko baraba yuko ashoboye. Abantu benshi mu ntara zitandukanye barahurumbira umugwi wa Musongati, mbere jewe birandengera. Sinzi murazi ko aba muri football barakunda kuvuga ngo sociale, ari wigeze yavuga ngo sociale ya Musongati ngurakomeye, ngo babanje kuyigirira ngo abafana. Ariko nukuri pe jewe muri ukomeze sinemera sociale, nta niyo nkoresha, nta niyo nzokoresha. Je muri byose mvuga nti intsinzi itangwa n'uhoraho, byose bitangwa n'Imana, iyo niyo jewe nizigira. Rero ko bishika abantu benshi, abapolisi, abasoda, abamotare, vy'ukuri birandengera. Daboro ico rero nico gitera kimpa inguvu. Ubundi bwo jewe mu bisanzwe manda yiwanje muri Musongati yaraheze ndanababwira ati ni muisuganye murondera ubundi muntu aze arongora umugwi, kuko jewe manda yaraheze ndacarindiriye ntibarisuganya ngo bambwire bati burya twarose wa wundi, kuko navuze ntuwoba wifuza bose naze. Mugabo
atari bwaboneke mbwa nizera ko azohava aboneka ko jewe mvuga nti jewe mu bisanzwe ivyo nari naremeye gushikako nk'umurongozi no kuri vyarakwiye ko vyakwiye hari hageze yuko haza abandi bakazana ibindi bishasha kugira dutere tuje imbere ugiye ukabaza zijya zahumuriza nk'ikiganiro c'inkino ca kirimwo Musongati barakubwira abantu barugikurikirana usanga ari benshi cyane gose rero nkavuga nti buriya no kubera nyene nibi vyo kurisha nkamwe nk'ijya sande twavuga ati tugire nk'urukino itururihishe nitworonka tubashira uko vy'ukuri hari match zikomakomeye nka match tuba dukina na Messager Ngozi, match dukina na Aigle Noir, match dukina na Vitaro, match dukina na Flambeau du Centre. Izo ni match ziba zirimo abantu barenga 10,000 kuri stade. Murumva ko vy'ukuri ndemeza nakekeranya ko umugwi wa Musongati ukunzwe cyane na cyane muri kariya karere ko hagati ndetse no mu gihugu cyose. Dusubiye inyuma Perezida wavuze yuko manda yawe yararangiye mbega Abasongati bakaza bakakwegera kandi ukavuga bakagusaba yuko ubandanya bibemerera by'ukuri jewe muravuga nsanzwe ndi witorewe n'abene gihugu muri make jewe rero umwene gihugu niwe patro wanje rero yo patra gusavye ikintu si vyiza kugaba jewe ndi ngaha kugira ngo ngamburukire abene gihugu kuko vy'ukuri football yo ngaha i Burundi ni kuryoherwa no kwiryohererwa ni ambiance sinzi ko mpora mubona hari abamama bafise nk'imyaka 80 n'abapapa bafise imyaka 70 akakubwira ati jewe Musongati tsinze ni nk'imyaka 5 yiyongereye mu buzima bwanje ati hariho n'abahora banduga tension twatsinzwe urumva ivyo byose bituma numva ati none vire ngo sino bandabahemukiye bikatuma rero nguma vuga nti jewe bizova kuri bo ariko jewe ndumva ko burya ni vyiza ko tuza abashoboye ni benshi cyane gose ni benshi cyane iciza rero jewe pour moi nuko uwo muntu wari we wese tabona ko ari cyo yoterera naze tujyama kuko kuja hamwe nibanga rikomeye mu guteza imbere ikintu rusange. Perezida rero twavuze yuko kumbure hajya mu kibuga ca Cingoma nkaba mwakira abantu batari bake mbega Perezida wo tubwira inkino mumaze kwakira zimaze kwitabirwa n'abantu benshi n'amahera mumaze kwinjiza ku vy'ukuri ndiko ndaraba urukino rwa mbere rumaze kwitabwa n'abantu benshi ukinjiza n'amahera menshi ni urukino ruba ruhuza Musongati na Flambeau du Centre ijya derby ku vy'ukuri irinjiza amahera menshi ni derby yinjiza imiliyoni zirenga 10 ni urukino rwama rutuma mu burongozi turemuruka cyane kuko iki duhembera abakinyi ikadutungira abakinyi nk'amezi 3 murumva ko ico deja ni ikintu gikomeye gituma turemukirwa urundi rugira kabiri nuruba ruduhuza na n'ijya Aigle Noir nago nyene ruritabirwa n'abantu benshi na cyane igihe Aigle Noir yari ikiri haje Gitega kuko wasanga nayo ishaka kuba nka derby abanyamakamba baca bamanuka abanyamakamba baza ari benshi bagaca basanga Basongati bari benshi by'ukuri ugasanga ibintu bikomeye urundi rukino ruhora rwitabirwa n'abantu benshi niruba ruduhuza na Messager Ngozi ko murabona haba haji Ngozi ni hafi kandi na Messager Ngozi rafise abakunzi batari bake kandi rero uko hari akantu usanga kari ko gukaniranira karyosha urukino rugatuma urukino rwitabirwa n'abantu benshi cyane rero nka match ndazi ko nka match ya Flambeau du Centre na twebwe imara itangura gukinwa y'indwi zibiri imbere urumva hari abantu baza kubwira ati bana match
tushamaliza tayari kukwisha mitatu bila ubundi hariya muri Flamengo birangwa acha match tuko nayo hapa ni mbili bila urumva no musanga biryosha ajya kugakawa ugasanga rero habaye pressure yo kurundi rugendo. President Musongati y'umwaka uheze na Musongati y'umwaka itandukanye riri hariho itandukaniro ubwa mbere hoho jewe ndaba discipline iri mu bakinyi hariho aka difference abo no kuri pe baragerageje kugira discipline neza urabona yuko nta bantu twe twirukanye umukinyi umwe tukiri mu ntango nta wundi twirukanye ivyo bikanyereka yuko imvo za discipline twebwe muri Musongati jewe mvuga nti jewe nta nyungu ndondera nta nihiriyo murabizi no kugira ngo dufashe runo gwaruka rwacu kugira ngo uwo bikundiye abonwe n'ama club akomeye amaze yiterere imbere uko nahatera imbere ari ufise umutima turashobora guhura kangurira gafana kamwe mugabo hari gihe abahembwa ibihumbi n'ibihumbi nivyo jewe binyanima cyane kugira ngo njiremo inguvu ubundi bwobwo nta zindi nyungu rero uravye uno munsi bando tush ya Musongati neza cyane twebwe nta ngorane dufise umudefenseur runaka dakinye muhora mubibona Eric arashobora kutakina mugabo defense gakina neza ukazibona umukinyi wagati arasubiye inyuma canke ku ruhande kandi agakina neza urumva haba muri attaque twebwe none Saidi ntimuzi yuko muri champion ihereze yari deuxième buteur mugubu hari abandi baje bamuramplasa neza bakinjiza baba amigo umwe mu bakinyi babasatirizi beza bafashije umugwa wa Musongati ico kintu rero nico kintu cerekana difference ikomeye urabona twatangwe dukina nk'ubu Prince yarakina inyuma mugabo kazibona umukinyi nka Samiri yahora kina imbere bakamushira ku ruhande umwe mu bakinyi binyuma bakina ku ruhande urabona ibyo yadukoreye kuri ku rukino rwa Interstar ni ibintu bikomeye cyane rero ico kirerekana neza ko hariho ubutandukane hagati y'abakinyi ya equipe y'uno mwaka ni ya saison passée hama byukuri nka saison passée umukinyi w'umutiterere umwe agize ikibazo equipe yose yaciba faible ariko ubu ico kibazo naco dufise amikindi uravye umukocha twatanguranye n'ubu niwe tugifise Jumaine ariko l'année passée twagize abakocha umenga babiri mwari mufise Welo twari dufise Welo aragenda turasubirana ntuze Thierry hama no kubona tutamurokondwije urumva biba bigaragaza yuko hariho ubutandukane bwa equipe ya saison passée na niyo twinjiye rero mu rukino rwo ku munsi wa gatandatu ni mu mateka ya Musongati kuva Musongati ikibaho bwa mbere Musongati ikinya demi finale dese ikaba igiye no gukina finale president wewe amateka nkayo na mateka ni wowe ukoze amateka ni bwa mbere wowe ukoze ayo mateka uvyumva gute byukuri ayo mateka ciye novuga nti tuyakesha uhoraho Imana ivyo vyose niyo yabidukoreye ishimira kandi tuyizigire no kubizoba ejo canke hirya hejo n'ubwa mbere kuvyukuri umugwi wa Musongati ugira amateka nkayo kuba umugwi wa kabiri muri Primus League mu gihugu cyose n'ubwa mbere vyabaye murazi yuko no mwaka uheze twaraba kabiri mugabo muri Copa du President twari twaviriyeyo muri quart de finale twari twakuwe umwenga na nihenze umenga ni Dynamique none mutuzi ko muri Copa du President iba yadukuriyemo mu Rumonge ndavyibuka urumva nukuvuga ariko n'ubwa mbere ubu turaba kabiri muri championnat ikintu gikomeye
tugaca tuba turi mu rukino rwa nyuma mu gikombe citirirwa umukuru w'igihugu yavuyeyo kera ayo mateka rero ni imboneka rimwe mu buzima bw'umugwi wa Musongati kandi buryo umugwi wa Musongati uri mu migwi mike ngaha mu Burundi yatanguye kubaho n'umugwi wa kera byumvikana rero n'amateka akomeye twishimira tunezererewe kandi vy'ukuri twifuza yuko yoshimangirwa no mu gutwara iki gikombe citirirwa umukuru w'igihugu mu rukino ruzoba ruriko ruraba aho bukera ku munsi wa gatandatu hariya Ingozi. Urukino rero mwagwiteguriye gute ku ruhande rwanyu, ku ruhande rw'abakinyi, ku ruhande rw'abafana? Nukuri pe ibishoboka byose ko dukora kugira ngo rukino nk'abana b'abantu dushobore kurutsinda turiko turabikora kandi kugeza ubu turishima tukishimiririza abakinyi bahagaze neza bose abafana bahagaze neza abakunzi canke staff nabo twese duhagaze neza kandi turiteguriye intsinzi kuko tuvuga tuti turi hamwe n'Imana byose birashoboka. Mu rukino iyo Musongati kinyi Gitega ku kibuga c'Ingoma hamaza intsinzi y'abantu ni igiki muriko murakora kumbure murondera imiduga amakwasteri kumbure atwara abantu akabashikana mu ntara ya Ngozi? Ico si kibazo na gatoya nagomba ndakumenya cyo integuro mu bafana zigeze kure baramaze kuyisuganya ubu dufise ikibazo ahubwo cha stade ishobora kuba nto kugira ngo ishobore kwakira abantu bazoza bazitabirwa. Bisigura yuko Musongati izokuzuza kiya kibuga bigikwiye kubazoba baje gushigikira Musongati gusa bigikwiye ico coco none mu bisanzwe murabizi irya stade yakira mu bantu ibihumbi 4 y'Ingozi yakira mu bantu ibihumbi 4 5 mu gihe twebwe hari match zihora zitabirwa n'abantu barenga ibihumbi 10 kandi Ingozi n'Igitega na ahantu hafi cyane ku buryo nibaza ko jewe ndabona yuko vy'ukuri abantu bazoba ari benshi bazitabira urwo rukino ari benshi cyane nizere yuko abajejwe umutekano bazovyifatamwo neza kugira ngo byose bize bigende neza cyane abantu binjire umutekano ntangere hama barabe abashoboka ko bashobora kuja mu kibuga. Mugiye gukina na Rukinzo twarabonye urukino rwanyu rwa Primus rwo gusubiriza hano kibuga c'Intwari bagiye kubagombora mu minota ya nyuma mwari mwamaze kubatsinda ibisindo 2-1 barabagombora nta bwoba umugwi wa Rukinzo gutera? Vy'ukuri nta bwoba na bukeya dufise imbere y'umugwi nka Rukinzo tumaze gukina inkino nyinshi cyane tumaze kubatsinda kenshi cyane rero burya nango ndakubwire ubwoba ni intambamye imwe yo gushika ku cifuzo. Icifuzo dufise cyo gutwara kino gikombe sisha tugize no musi gusa dushitse muri finale ni hangiro twarihaye mu ntango no kuvuga yuko ivy'ubwoba nta birimo namba na gato gusa dufise ubwoba bwo kugira ubwoba nayo ubwoba ubundi bwo ntabwo dufise. Bafise ubwoba bwo kugira ubwoba. Uyo ni Honorable Denis Karera asanzwe atwara umugwi wa Musongati. Perezida akajambukanya mu gasubika rugi ku bafana ku bakinyi ndetse no kuri staff y'umugwi wa Musongati. Je novuga nti bantu mwese duhurikiye mu mugwi wa Musongati guhera ku barongozi coach yaba staff technique abakinyi abakunzi muze turushirizeho gushira ingufu hamwe no kwizigira Imana byose birashoboka turi hamwe birashoboka kandi nsavye ko twosidukana niyonka gushigikira umugwi wacu umunsi wa gatandatu Ingozi tuze tuzinduke dushike kare tuze tubikore mu bwitonzi ntangere hama tuze dusubira inyuma tureruye igikombe tugitahanye mu ntara yacu nziza ya Gitega kandi
nk'uko mubibona ibihatani vyinshi n'umugwa mukuru wa politike yoryoha n'iki gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu mushasha asanzwe ava mu ntara yacu ya Gitega. Vyoba vyiza yego umukuru w'igihugu n'uw'igihugu cose, mugabo kandi muhira hama hariho. Murakoze cyane rero, ndabakengurukiye gose bagakanye. Reka dugushimire honorable, twizere yuko ubundi munsi kumbore ntiwararotahukanye igikombe tuzokwegera tukubaze icyatumye kumbore ibanga wakoresheje muri bitwara igikombe. Ico gihe nibaza ko muzosanga ku mugwa mukuru wa politike hama tuze dusangire n'agasoda ko kwigira intsinzi, nta ngorane kabisa. Turyoherwa no kuganira n'abamenyesha amakuru kugira ngo uwo ari we wese yumve ibijanye n'inkino, kuko vy'ukuri iterambere ry'inkino biri mu bituraje ishinga ubuzima bwacu. Ego, uyo ni honorable Denis Karera asanzwe atwara umugwa Musongati. Ngira mwumvise ibitari bike yashobora kuvugana cyane ku rukino rwo ku munsi wa gatandatu. Mu minsi iri imbere rero nimba reje nimba no munsi tuza kurondera nabo muri urukinzo nabo nyene bashobora kuduha umuco cyangwa batubwire ingene bariko barategura urukino rwo ku munsi wa gatandatu rwa finale y'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi uzobahuza n'umugwi wa Musongati. Reka rero ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkababwira ati mugume muraba ibiganiro bitandukanye bica kuri Indundi TV. Ndabasezeye ndababwira ati bye bye.